الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين هو الله الذي لا إله إلا هو. Hari igenekerezo rya 17 Ntwarante mwaka wa 2025 mu gisagara ca Bujumbura aho umuryango w'Abisilamu mu Burundi Komibu ufashwe mu mugongo n'ubuserukizi bw'ingoma ya Arabia Saudite bufise icicaro muri Tanzania bari batunganije ibirori byo gusozera amahiganwa yo gusoma kuzirikana no gufata ku mutwe ibisomwa vyeranda biri mu gitabo gitagatifu ca Quran muri iki gihe c'ukwezi kwiranda kwa Ramadani mu ntumbero yo gutera intege ugwaruko rw'Abayisilamu bijukire gusoma ico gitabo ciranda ca Quran kuko ubumenyi biri mu ico gitabo agira ubwenge n'ubwitonzi maze agatera imbere mu vyo akora vyose nkuko vyashikirijwe na Mufti Salum na y'abagabo arongoye umuryango w'Abisilamu mu Burundi. Ubwa mbere dushimire igihugu ca Arabia Saudite cagerageje kudufasha kudutera inkunga kugira ngo dushobore kuronka iri higanwa. Hamanje mboneraho n'akaryo ko gusaba abaje muri aya mahiganwa bose ko kuba akaryo ko kwirimbura no kwitera iteka mu kubandanya bagira ico bongerereza mu bumenyi bwabo. Quran n'umuco, Quran n'umuti w'ingwara zitandukanye, Quran ni mwongozo, Quran n'ubuzima. Stajibu lillahi wa lirasulihi idha da'akum lima yuhyikum fal Quran huwa hayat fal insanu yuladu marratayn. Umuntu burya avuka kabiri, avuka igihe cyaho ava mu nda kwa nyina wiwe, wa yuladu marra thaniya hinama yadkhulu al-Quran fi hayatihi. Mwebwe mwaje kugira uyu musabaka n'abandi bose batwumva cyangwa batwumviriza bamenye yuko al-Quran hadha n'ubuzima. Umuntu arashobora kuba atembera mugabo kandi atabuzima afise ari umupfu yatajambo ry'Imana riri mu gakiriza kiwe. Anacho gituma no muri Injili muri Biblia kuba yisoma Isa alayhi salatu wassalam igihe cyaho abonye abantu bagiye kuzika wapfuye yababwiye ati nimubareke bagende abapfu bagende kuzika abapfu bagenzi babo. Mugabo aho nyene hariho umupfu agiye kuzikwa yapfuye urupfu gukuri, mugabo kandi hariho n'abapfu bagiye kuzika kandi bakomeye. Sigura ko umuntu ashobora kuba akomeye mugabo atari muzima. Arico gituma nagomba nshimire ubwa mbere leta y'u Burundi dutera agateka mu kutwakira abashitsi nk'aba mu kugira ngo abemera abana b'idini rya Kisilamu nabo bashobore kuronka inyigisho zitandukanye z'idini ryabo. Cyo dushimira kandi na leta ya Arabia Saudite na leta zindi z'ibihugu bibani bya Kisilamu, Algeria, Maroc n'ahandi za Turki zose na tutababonye bashobora guhatashobora gushika ngaha na Masri, Al-Arabia n'ibindi bihugu byose twobatera kamu kugira ngo baze baraza gufasha mu ivuga butumwa ry'abemera Imana b'idini rya Kisilamu kugira ngo bashobore kugira kwemera Imana kuye kumeze neza gufatiye ku bumenyi. Nongeye gusaba kandi yuko igihugu ca Arabia Saudite n'ibindi bihugu bya Kisilamu hamwe byoshoboka bodutera iteka uyu musabaka bakawagura ukaba munini. Ntugume ari umusabaka uba ngaha ari higanwa libera ngaha gusa muri salle rigaca rihera. Mu bindi bihugu usanga bayakorera ku kibuga cy'umupira kinini cyane gose hakaza abantu ibihumbi nk'ijana na 200, stade ikuzura n'iyindi kuzura mbere n'abandi bagasigara hanze. Mugana natwe kandi mu Burundi birashoboka turi kumwe twese tugakora ihiganwa nk'iryo kugira ngo bitange inguvu kugwaruka rwacu no kubana bacu no kubavyeyi bacu inshallah ta'ala, kandi vyongeye n'agateka no ku gihugu. Kandi rero twibaza yuko igisabo cyacu twasavye bashobora kuba bacumvise inshallah ta'ala. Mugabo kandi ko turabemereye turabasezeraniye yuko umunsi wari wo wose nk'umuryango w'Abayisilamu mu Burundi bazoba dukeneye ko ico twukora no bufasha tuzoba honnête ku byo tuzoba turiko turakora inshallah ta'ala kugira ngo ibyo biganwa bishoboke. Wa ala hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
eka n'abandi bagiye barafata amajambo harimo na ambasaderi wa Arabia Saudite muri Tanzania bose barakeje ubwo gwaruka banarutera intege zo kubandanya batera imbere. Mu ijambo ryiwe umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye yari yateye iteka ivyo birori yarakeje ubwo gwaruka rwitabiriye izo nyigisho anabahamagarira kwitwararika no kubandanya amashure maze bige n'ibindi bisata maze batera imbere bateza imbere n'igihugu. Rwaruka buri ngaha ngira ndabwire ko kuza duhiganwa kugusoma igitabo cera ca Allah tabaraka wa taala kuri uku kwezi kweranda ni ibintu bwacu bitunejeje kandi bibaha iteka na kumbure Allah ashobora kubashiramo baraka hanyuma akazobaho ubuzima bwiza hano kuri iyi si n'ubuzima bwiza ejo mu ijuru insha Allah taala. Niyo mpamvu bana muri ngaha uyu mugigwa ukozwe kuri iki gihe ceranda gitagatifu mubona mukuremwo n'umuco mwigishanye hama iki gitabo tugihifaze kuko n'umuco ni nuru kuri twebwe hanyuma bizoba byiza cyane mutakiri ubwa mbere muraha n'igihe muzoba mutakiri ngaha ariko nubwo biruko mubifatanye no kubandanya ayandi mashure atandukanye. Ikorani irimo umugisha, Ikorani irugurura uwayize akigana amashuri atandukanye acubwenge aba umwana w'incabwenge w'inkerebutsi. Niyo mpamvu rero turabakeneye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo mutwereke ivyo mwize, mugendere umuco, mugendere Ikorani, hanyuma kandi mwongere mwige n'ibintu bitandukanye kugira ngo bizobashe guteza imbere iki gihugu, byongere namwe bibahe inguvu zo kugira dushimagizwe Allah tabaraka wa taala. Ayo mahiganwa akaba yari yitabiriwe n'ugwaruka rwo mu idini rya Islam rugizwe n'abahungu 44 n'abigeme 15 muri bo 9 nibo bashoboye gutsinda maze batahukana ubushimwe aho uwa mbere yaronkejwe ibahasha y'imiliyoni 5 hamwe n'itike izo mushikana ku kirimba ceranda imaka muri Arabia Saudite.